ko bazocungwa mu nyuma rero nivyo bihava bivyara mu nyuma ko uzosanga bariko baricwa mu haciye amezi bariko baranyurutwa haciye amezi bakabanza kubaha umwanya kumwe navuze kaka yabo ariko babacunze mu nyuma bagatinda bakabagirira nabi rero iki kiganiro twagikoze kugira ngo nk'ico kibazo benshi bariko barabazwa mu basaba ubuhungiro bamenye kucishurako twatanze uburorero bw'abantu bagiye barahunguka bakagira ingorane haciye imisi hariho raporo Fokode yasohoye yerekana ivyago abantu bahunguka bagira iyo raporo dushobora muri no misi no kuyongera ko ibindi ikaba actualize kajamwo amadone yabishasha by'uyu mwaka byo mwaka uheze navyo bikinjiramwo ariko nk'iyo ni raporo abasaba ubuhungiro bakwiye kugira iyabo iyo babajije ico kibazo bakayerekana ko twabitohoje twabishize ahabona twabibakoreye ikindi usanga kiriko cagiye kiravugwa cyane havuzwe biko biraba kuri Tanzania Dieudonné yabivuze ko bikwiye si numva nto bigarukako ariko kandi hariho ibindi bihugu biriko biratera bigira ingorane kuri Kenya nta makuru dufise ko leta ya Kenya ariyo iri kwiragwanya impunzi z'abarundi ico ntaco ndumva ibiriko biravugwa muri no misi ni itotezwa ry'abarundi batotezwa n'abandi banyagihugu bo muri Kenya cyane cyane babagirije ko bafise pièce d'identité bafise ibibaranga vya Kenya bakabakeka ko bashobora kuba bazotora uwo abo bandi badashaka ico nico tumaze kumva kiriko kiraba aho naho umva barundi bogihana nabo nyene bakamenya uko bigenza muri ico gihugu bakamenya umubano mwiza nabo bahasanze ariko sinovuga ngo hari leta yo nyene tumaze kumva kuri kwiratoteza abarundi aho muri Kenya hariho abandi bariko baravuga ivyago bikomeye muri Mozambique muri no misi ndiko ndaronka abarundi benshi bahungiye muri Mozambique bariko barandika bavuga ko bamwe bariko barabaka impapuro z'ubuhungiro abandi babima nyene izo mpapuro abadandaza bariko barahagirira ingorane zikomeye muri ico gihugu naho nyene biraboneka ko ari ikibazo gitera cyaduka ku barundi hari ikibazo gisanzwe kiri ku barundi bari muri Zambia rero aho hose birasaba ko ijwi rya twese ijwi ry'impunzi ijwi ryacu ijwi ry'amashirahamwe y'abarundi bari aho hantu atera duga araho nibaza ko uku kuntu mu Burundi twagize societe civile ikomeye ishobora kuba ryarabaye nikosa ry'ingene turera abarundi bakoze biteze ko ari uwundi muntu azoja kubavugira ibibazo byabo murabona niyo tubajijwe uko abantu benshi batubaza ibibazo batubaza ngo societe civile igiye gukora iki nuko societe civile yo ifise ingufu zidasanzwe yoshobora kuronka b'abantu nyene bari muri ivyo bihugu batadufashije umuntu akitega Mbonimpa azobikora Pacifique azobikora Dieudonné azobikora ubundi Vital Nshimirimana azobikora ntabwo bimeze gutyo nuko abantu batahura ko mu bihugu barimwo ari bo nyene bitunganya ijwi ryabo rikaduga diaspora zigakora cyane hanyuma tukungurana aho Fokode ishobora gushika aha Prodehash ishobora gushika aha Prodehash na Fokode zishobora gukorana zigakorana ariko inguvu nyanguvu zizova muri abo bantu ivyo bibazo vyerekeye muturetse twenyene tudafisa aho dufatira mu kubikora ijwi ryacu riragabanuka inguvu ziza ari uko twagiyemo ariko canje ku kibazo gikomeye nka Pamela yabagije Pamela muri Canada hariho n'uwundi yakibagiye agira ati twarabonye muri 2015 abarundi bari hanze bagira imyerekano ati kandi igihe bakoze imyerekano ico gihe amareta yarabumvise acaragira icakora ico ni ikintu gikomeye mu mareta yo mu bihugu vya Canada bariko barambwira umuyobozi wa prison y'Igitega Colonel Salomon ariko muri Canada yagiye umugore yaragiye asaba ubuhungira avuga yuko yubakanye n'umudandaza Salomon nawe aragiye ati ngiye muri lo groupement familial ari warongoye prison ya Gitega abo nyene ari bo baba mu mugwi wabitwa ko batoteza abantu bakaca binjira ejo hageze kuvuga nawe azoba ari ya munzu yo muri Canada izobivuga cyo kimwe n'uwo wundi rero birahambaye ko iyi diaspora igarukana zijya nguvu akamba mwamvuze ati bigatere n'ukuri ndasuye ugatera diaspora zirafise inguvu nyinshi kuna turusha muri societe civile kiretse ko twebwe
tuca twakira izo nguvu mwerekanye tukazishikana kumbure ku rugero rukomeye mu nzego zitandukanye zo ku isi. Aho nkuko Pamela yabivuze nanje ndakigarutse ko bavyumve. Byahereye muri Suède, buriya ibi byo gutakaza iby'ubuhungiro twaraheruka diaspora Suède ikomeye cyane, mu nyuma itera itakaza inguvu, turayibura twasubira kuyumva cyane nkuko twara tuyumva kera. Suède kiba kimwe mu bihugu vya mbere byatanguye kwanka gutanga ubuhungiro ku Barundi, uko twahora tubona imbere byari bimeze. Mu nyuma bigenda biza ahandi. Canada niyo mu misi heze yakuyeho ko yahora yohereza Abarundi gusaba ubuhungiro, haca haza Suisse, atangura kumva Suisse, murumva ko batanguye kuvuga Ububirigi, Ubudagi nabwo nyene bariko barabuvuga. Hariho abantu batanguye guhunga Ubudagi kubera ko bariko barabima ubuhungiro. Aho hose le diaspora zidafashe ikibazo mu minwe, twe tuzoguma dusemerera, ariko hari ahantu tuzobura abantu batabigiyemo. Naba basaba ubuhungo nabo nyene batadufashije, hariho zotera gitakara mu gihe ivyo bitokorwa. Hariho kandi nimwibaza ko biba bigoye Pacifique ntabaciriyemwo kuri ivyo musaba ama diaspora. Kenshi usanga abatwara ama diaspora usanga kandi bitabira banakorana n'ibikorwa vy'ama ambassade. Ico gihe ntiwumva ko biba bigoye? Naho rero nico turiko turavuga, ubandwa ni wabanda urugi. Nimba abantu bakeneye gusaba ubuhungiro bonyene badakeneye kugira uruhara, nimba abantu bitwa ko baserukira Abarundi urumva bariko barica ryajwi ryo gutabara Abarundi bagowe, birahambaye kuje babikoze no muri 2015. Birahambaye ko n'uyu munsi aho hantu bahagaruka amashirahamwe ya diaspora akaduza ijwi bamwe bose aho bari, kuko amareta arabumviriza, barafise uruhara rukomeye hageze amatora. Abashinga amateka barabakeneye ko amajwi yabo, ayo makominote yose barabakenera ko amajwi. Mu gihe biyangajije, nta nkeka ko ijwi ry'Abarundi rizokumvirizwa. Leta y'u Burundi nayo nabivuze ivyo iriko irakora no kugabanya izo nguvu n'iryo jwi. Rero abantu bagumye bashaka kwinyegeza, abantu badashaka bonyene kugira uruhara mu biberekeye, ijwi ryacu rizogera aho rigarukira, ntituzokiza byose nk'uko byari kugenda mu gihe bo baye barimo. Ico n'ukuri abantu bacumve, si uwundi azoza kubatabara, nibo nyene bafise uruhara rukomeye mu kwitabara. Twebwe turiho kugira tubafashe kuduza iryo jwi, turavyemera ko tuzobikora, mugabo bene vyo batagiyemo, inguvu zacu zizoba zike cyane. Ndabishubiyemo gutyo. Hanyuma ngira ntere nja kuco dusaba ayo mareta, naho mu kuvugana esa nuko nayo nyine nagenda yabwira aya mareta. Urumva ko inyungu z'ibihugu zimeze ukundi, ariko kino kibazo kijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ntibagifate minenegwe. Aba bantu baza gusaba ubuhungiro benshi baragowe, benshi barinda banacika iburayi aho busaba ubwo buhungiro baciye mu bintu bigoye cyane, bavuye mu magorwa atagira izina. Hari naho iyo tubiravye dusanga bamwe nyene bagowe aribo batahawe ubuhungiro, abagize izo ngorane, tukisanga abitwa ko barungitswe n'ubutegetsi nibo byoroheye kuronka ubuhungiro, kuko ubutegetsi burungitse nk'imbonerakure. Dufate ko ubutegetsi bwo nyene burungitse imbonerakure gusaba ubuhungiro. Iyo mbonerakure usanga yo yorohewe kwerekana ko igowe, yo yiroroherwa, kuko nimba ari ukwerekana ko bayihama, uzosanga naho bokenyera ko ari procureur general de la République asohora umutahe werekana ko iyo mbonerakure ironderwa, iyo mbonerakure yo izo bifise uwo mutahe. Nimba ari ikintu cosohorwa n'umukuru w'igipolisi mu Burundi, ari umwana wa muvyara wa Ndayishimiye, ari umwana w'umushikiranganje, biroroshe ko uwo aza afise igipapuro c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi kimurondera, mukuru w'iperereza ry'u Burundi aramusorera ikivuga ko aronderwa, uwo muntu akaronka ubuhungiro mu mwanya muto cyane. Ugasanga wa wundi yakoze manifestation, wa wundi vy'ukuri ku gatumba ariko araronderwa, wa wundi mbonera kuri ziriko zirirukako agiye kubivuga, niwe vyanse ingene avyerekana, kubera ko nyene ariko araronderwa. Biragoye ko ariko araronderwa ariwe biza korohera kubironka. Aha n'ukuri amareta yo twumviriza, yo twakira akumva ijambo ryacu. Ntituri abantu duca ibyo dushigikiye, tubwira mu bubeshi,
ku mashyirahamwe tw'ubirigi kuri iryo tangazo yaciye ikora ku byakozwe na Ambassadeur Terence Nahiraja nka kijya n'ikintu cyiza sinahura ingene nka diaspora ya Canada yari kerebutse cyane uyu munsi atakintu na kimwe irasohora kubwene abarundi basaba ubuhungiro muri Canada muri no minsi bariko baragira ingorane bose bagakerebuka kumwe twari tubazi bakabikora birahambaye rero uruhara rwa diaspora Alice ngira sinzi ko akabazo mufise canke mwoha akajambo kanyuma batumire kugira ngo dusoze twamaze kurenza umwanya w'ikiganiro. Ego kwa guha akajambo kanyuma batumire Gilbert ngira ngo mu munota umwe abatumire bofata umunota umwe vyinshi vyavuzwe umunota umwe kugira ngo dusoze dutere dusozera kino kiganiro duhere kuri Maître Bashirahishize akajambo kanyuma Maître Bashirahishize. Murakoze ikintu cyanyuma nohereza ko twaciye ku bintu bitandukanye nuko abantu batoca batekerwa n'ubwoba mugabo ntibanijajare bamenye yuko umuntu yahisemwo kugwanira ukuri nta leta izokwigera imworohereza cyane cyane nk'ijya leta yacu mugabo nta biriko biracika cyane cyane nko bari muri ibi bihugu n'ibihugu bikurikiza amategeko ariko abarundi n'ukuri turaba ingene tuvyura agatima ko kubabarana no kubabara igihugu cacu uguhora ukuba ntirumve ko ntaco bizofasha ndetse yuko umwanya igihugu kizobabara uzoba munini gusumba kandi bikatugora umwe wese rero yumve yuko ahamagariwe kugira icyo akoze bavuga bati nturabe iki gihugu cawe kiraba ko ahubwo urabe wewe ico ushobora kugifasha umwe wese arafise ico yogifasha nuko nohereza ko atari gukengurukira abo twasangiye ikiganiro ababajije ibibazo namwebwe mwakiremesheje nabonye amakomantere menshi yatandukanye nibaza yuko bene ibi biganiro bizofasha abatari bake hanyuma ikintu nohereza ko no gusaba bene abo bantu bakiriko barasaba ubuhungiro kuja barakurikira amakuru abiwabo kuko kuvuga ngo urafise n'ivyo bipapuro udashobora kubisigura ngo bakubaze ibiriko biraba mu gihugu ugasanga ntumviriza amakuru ntumenya karamutse ugasanga bakurikira kuri ibi vy'amarezo sosio utuntu tudafashe no kumenya yuko hari urugamba mu Rundi nkabifuriza kurema no kugerageza gukurikirana ibintu byabo bashinzemo umwete iciza nko mu vyamaze gushika mu masentaro urashobora kugumuhe ubahereza ibimenyetso bishasha bamenye yuko dutegerezwa gushigikirana ariko uruhara rwanye nevyo ruba ruhara ruhambaye nta kindi nohereza ko atari gushimira hamwe fokode ya imyaka ukumererwa nabi abanyagihugu bamara nibo nyene bayigenera umunsi bakeneye kubihagarika birahagarara nta ibihugu vyinshi byaraciye mu ngorane hanyuma birazivamwo bifuza yuko twebwe dukira uko byifuza ni kimwe uko biharanira hanyuma tukanabiharanira kugira ngo igihugu cacu gisubire ku iteka abarundi basubire bishire bizane bikura agasuzuguro ko kwamara banyuma hose kandi twari dufise vyinshi byoshobora gutuma abarundi babaho neza bakabana neza ni politike mbi abarundi baraba ingene bironderamwo bonyene nyinshi
abantu bibaza bati hari agakiza kazozanana za Burayi. tangiriza aho dukunze kuvuga tuti iyo babagira ati mbega abategetsi b'u Burundi bo ntaco babwira ni kenshi mvuga sigaye nsanga umenga nta n'ico ngifise babwira kuko umengo nta mpanuro bumva ariko kino giga gikoze mu gihe president Ndayishimiye asigaje iminsi 10 ngo akwize imyaka 6 ariko ubutegetsi ibyo turiko turavuga ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko yananiwe ibanga ryari ryamuzanye. Abantu baribuka Ndayishimiye akije ku butegetsi hariho icizere tikumbure yokosora ivyari vyabonetse ku ntwaro ya Nkurunziza, batikumbure ko kera kiri umuroberi ariwe yaja mu biganiro imbere yuko tunavuga ivy'iterambere n'ibindi. Ikigo cya mbere c'umukuru w'igihugu burya no gufatanya abanyagihugu no gufatanya abantu biwe. Ndibuka urugendo rwa mbere yakoze muri Tanzania, haravuzwe cyane ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yarakiri president Magufuli, harabavuze ko yoba yaramuhanuye amubwira ati none wewe ni mpaka wikorere imizigo y'uwapfuye, ayo madosiye y'uwapfuye ni mpaka nawe yagenderemo canke wari ukwiye kuza kuyaheza ugafatanya abarundi kigashyushya abarundi bose. Rero ubiravye nico kintu cyamunaniye cya mbere. Ndayishimiye yarananiwe gufatanya abarundi. Abantu biyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza ntabwo bari biyamirije Ndayishimiye. Mbere ku matwi twebwe dusumira Ndayishimiye ntari kure cyane y'izindi ntwazangabo zitemera ico kiringo. Muribuka intwazangabo zandika z'abahoze muri CNDD-FDD abagenerale bandika ikete muri Munyonyo 2014 nimba ntihenze. Ndayishimiye ari mu bambere banditse iryo kete yiyamiriza ba Bunyoni, yiyamiriza Adolphe Nshimirimana kubaha ibiti, aragira ati reka nigizeyo abo mwanse namwe ntangure kubaha. Noneho Ndayishimiye bahavuye baronka umugambwe mu nyuma. Murazi ngene bivugwa ivyo yakoze kugira ngo abari we aronka kwitoza muri 2020 Nkurunziza atari we yashaka. Rero uwo muntu no gukina abarundi bimwe bakina, ariko nawe nyene siko yari mu bakunze ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Urumva ko bitumvikana ingene ikiringo yagwanije mu ruyeri nubwo butegetsi akaburonka ku ruyeri, ntivyumvikana ingene yagarutse atoteza abari bahagarariye ibwizwa shingiro n'amasezerano yarusha, akabatoteza nk'uko womengo niwe bari bariyamirije kandi atari vyo. Niho mvuze ni ibi turiko turavuga uyu munsi, ibi Terence Ntayiraje ariko aravuga, ibi vyose ni kimenyetso c'ukunanirwa kwa Ndayishimiye kuca abarundi bari bamwiteze ko kuki yashobora kumarira igihugu. Nta muntu n'umwe si yarangije gutwara himbazwa nuko yananiwe gufatanya biwe, igihugu cyagumye gitatana, abantu bagumye babimpunzi. Nta mukuru w'igihugu n'umwe yemerwa kubera ivyo. Abakuru b'igihugu bemerwa kuko bashoboye gufatanya ibihugu byabo, bakabikingira bakabirinda, bigahagarara ku mategeko n'iteka, bikabamwe intwari bereye. Rero nico numva je nashaka gushimika ko uyu muntu yimirije kwitoza mu mwaka uza, ariko ibi turiko turavuga ni kimenyetso cy'ukunanirwa kw'intwaro. Nico numva je nashaka kurangiriza ko ndangiza nshimira uko twama tubikora
mwebwe bwa mbere mudufasha gutunganya kino kiganiro kikagenda neza, nkashimira Maître Dieudonné Bashirahize yemeye kuza mu kiganiro ca Fokode tugasangira ijambo. Si ubwa mbere aje kandi ndizera ko atari n'irya nyuma. Intererano ziwe zamari iz'agaciro kanini cyane, turamukengurukiye. Turashimiye Mutama Petero Karaveri Mbonimpa naho atari umutumire yagize uruhara rukomeye mu kiganiro cyo kimwe na Leopold Sharangabo. Turashimiye kandi abantu bose bafashe ijambo bakagira icyo bashikirije, zaba impanuro, zaba kubaza ibibazo. Mwese mwakoze bose kukamo mwaduteye, kandi tukashimira abakurikiye ikiganiro. Nama nabivuze, ingufu zo kubandanya bino biganiro zihagaze ku kuba mwemera kubikurikira, tukabona ko turiko dukora igikorwa mushigikiye. Mwese turabashimiye. Sinibagira kandi gushimira ekipe yose ya Fokode itunganya bino biganiro bigashoboka. Kuri mwese rero mwadukurikiye twari kumwe, mwakoze. Tubipfurije kandi ijoro ryiza, mugira ibihe byiza. Murakoze Pacifique Nahazwe. Reka natwe tubashimire ku kugene mudahengeshanya kwitanga muri bino biganiro mutanga